Ukimara kubona KANYUNDO ubwonko bwawe buca bwuhereza neza umugabo w'isanimetero 185 w'ibiro 185 muri Avengers. Muri kumwe na Seidu nkuko bisanzwe. Kora subscribe kuri Kavyonzi TV kugira ngo muze muhore mubona byinshi bitandukanye bica kuri channel ya Kavyonzi TV. Uyu munsi tugiye kuyaga ku mugabo wakinye filme cyane yamenyekanye isi yose iramunzi bivaye n'ibikorwa vyiwe vyinshi yakoze vy'intashikirwa. Amazina yiwe y'ukuri ni Christopher Hemsworth. Ku mazina yiwe yose yitwa Christopher Hemsworth nkuko tujeje kubivuga. Yamenyekanye ku izina rya Thor. Yavuze itariki 11 z'ukwezi k'umunani umwaka w'1943. Kuri ubu tuvugana yujuje imyaka 41. Yavukiye muri Australia. Yamenyekanye cyane ku izina rya Thor bivaye nuko yakinye filme yise Thor yakinye mu mwaka w'2011 muri Avengers team. Chris ni umukinyi wa filme yaronse ibihembo vyinshi kandi akaba umukinyi ari hejuru y'abandi bose, bisobanurwa neza ko aronka amafaranga menshi gusumbya abakinyi benshi cyane mu gihugu cya Australia. Uyu mukinyi wa filme twa turayaga mu gihugu ca Australia yamenyekanye cyane vyihuse bivanye nuko kuri televiziyo y'igihugu cyawo muri Australia bakunda gucishaho cyane ama series yiwe yakinye mu mwaka w'2004 kugeza mu mwaka w'2007 bayacishaho cyane kandi yararonse ibihembo byinshi cyane bivanye n'aya ma series yakunda gucishwaho kuri iyi televiziyo ya Australia. Christopher Hemsworth yize kuri college yitwa Hatemont. Akazi kiwe yihebeye gukina filme nubwo agahuriramo n'ibibazo byinshi cyane ntibimuca intege, ahubwo akomeza gukora aje imbere cyane bivaye nuko afite umwete cyane wo gukora filme nkuko musanzwe mubizi mu filme menshi we yagiye akina. Yatanguye umwuga wo gukina filme mu mwaka w'2002 akaba yashingiranye n'umudamu wiwe mu mwaka w'2010. Nawe nyene akaba ari umustar akomeye cyane mu gihugu ca Australia. Izina ryiwe yitwa Pataki. Bakaba bavyaranye bana batatu, abahungu babiri na Mahasa, umwana umwe n'umukobwa ari umuhererezi wiwe. Uyu mukinyi wa filme dukunda cyane kubwa filme ziwe nyinshi cyane yakinye akina neza, bikaba bimuri mu maraso bivanye nuko umuryango we wose benshi twovuga ko bakina filme cyangwa se ari abantu bari hejuru cyane mu gihugu cya Australia ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Tufatiye ku muryango we wo hafi, afite abahungu babiri bavukana nabo nyine bakaba ari abastari bakomeye cyane mu gihugu cya Australia. Hari uwo bita Luke Hemsworth, uyu ndizera ko mu muzi muri filme nyinshi yakinye muri Marvel. Uwundi muvukanye wiwe ni Liam Hemsworth, nawe nyine n'umukinyi wa filme, akaba afise shangazi wiwe cyangwa se aho twokwita anti wiwe nawe akomeye mu kwandika ibitabo. Uyu tantine we yavutse mu mwaka w'1955 akaba ari umwanditsi w'ibitabo, akaba afise ikigo citaho imfuvyi. Christopher Hemsworth yakinye filme nyinshi. Filme yakinyemwe yakunzwe cyane ku isi, yaronse n'ibihembo vyinshi yitwa Extraction. Hari igice ca mbere n'igice ca kabiri. Ndazi neza ko muri benshi mutegereje igice ca gatatu ca Extraction. Iyi filme Extraction igice ca mbere yayironse ko amafaranga menshi cyane, bimuhesha amahirwe yo gukina igice ca kabiri ca Extraction kugira abandanye gukina igice ca kabiri ca Extraction. Urubuga rwa Netflix umuryango ukomeye cyane ugura filme ukaziposta ku rubuga rwabo. Netflix yamuhaye imiliyoni 20 z'amadolari y'amanyamerika kugira ngo abashe kugaragara muri filme ya Extraction igice ca kabiri. Ikindi mwomenya kuri iyi filme nuko na nubu tuvugana iragurishwa cyane iri ku isoko. Ni filme iteguye neza, yakinyo neza. Mwibuke ko Extraction igice ca mbere yakiranye n'umwana muto cyane w'umuhindi yakinye ku izina rya Ovi Mahajar Jr. ariko izina ryiwe ry'ukuri ni Landrax Jaiswal. Akaba ari umuhungu uwahoze ari umukomando wa Special Forces y'Ubuhindi azwi ku izina rya Lieutenant Colonel Ovi Mahajan. Filme itangura bamuhamisha kuja gutabara uyo mwana aho yari yashimutiwe mu kindi gihugu kugira ngo amutahukane mu rugo, iza kurangira ubutasi bw'Ubuhindi bwoherejwe kugira ngo buze butora umwana bumutahukane mu rugo. Hari byinshi byavuze kuri Chris Hemsworth ko yoba yari itandukanije n'abagenzi biwe muri MCU ariyo bita Avengers team, ariko inkuru y'ukuri nuko atigeze yivamo namba, ahubwo ari mu bakinyi bake cyane bakiri muri Avengers team nka Mark Ruffalo twamenye ku izina rya Hulk na Jeremy Renner azwi ku izina rya Hawkeye.
ushobora kwibaza niba Chris Hemsworth yoba yarasanzwe akiba muri Australia. Ukuri nuko yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habanye n'umuryango we wose, abana biwe batatu ndetse n'umugore wiwe. Mu mwaka wa 2009 niho Chris Hemsworth yatanguye neza akazi kiyo ko gukina filme vyeruye, aho yatanguye kuboneka muri filme bise Star Trek. Muri iyi filme yakinya yitwa George Kirk. Muri uwo mwaka nyene w'2009 yakinishijwe mu yindi filme yitwa A Perfect Getaway, yakinya yitwa Garrity. Amaze kwimukira muri Amerika niho yakinye filme yiwe bwite yise Cash. Muri filme Cash yakinye yitwa Sam. Iyi filme niyo yamuhesheje amahirwe yo kwisanga muri Avengers team, aho yahuriye n'inshuti ziwe zizwi nka Chris Evans twamenye ku izina rya Captain America n'abandi benshi. Kugeza ubu Chris Hemsworth aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari gutegura filme yitwa Extraction igice cya gatatu igiye kuzosohoka mu mwaka wa 2026 nkuko byatangajwe. Reka tuyitege. Ikindi benshi batari bazi kuri Chris Hemsworth, adakina filme gusa nkuko dusanzwe tubizi, ahubwo arabivanga n'indi migwano njyarugamba bita wrestling, imikino yo gukubitana hasi. Iyi mikino yarayikinye kenshi, yagiye aronka imidali myinshi cyane itandukanye, aho yagiye agwana kenshi n'inshuti ziwe nyinshi cyane muri wrestling nka John Cena. Ico mwomenya nuko kuri Chris Hemsworth ari umwanditsi wa filme akongera akaziyobora. Twongera tubamenyesha ko mutubwira muri comment ikiganiro gikurikira umukinyi canke se ico twozoganira ko ubutaha. Mwari kumwe na Sedu nko bisanzwe. Hasta la vista.